Toujours au service de Dieu et de la nation. Il est temps maintenant même à Kayanza. Mani bamugisha cyane. Nabonye abadukoreye ibitangaza araba ambassadeur. Turashimira abantu batandukanye rero harimo abagiya. Ariko kandi dushimire ishengero ryose. Yesu yavuze ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ariko kandi ngo aratungwa n'ijambo. Ariko kandi mutasavye w'Imana Yeremiya, hariya mu gitabo ca Yeremiya, mureke dusoma amajambo Yeremiya yavuze mu gitabo ca Yeremiya igice ca 16 umurongo wawo wa 15. Yeremiya yavuze amajambo meza cyane aryoshe, kandi twipfuza ko duhera ko muri aya masaha. Avuga ati ni mu gice cya 15 umurongo wa 16, gice cya 15 umurongo wa 16 yavuze ngo amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Haleluya. Kuva mu gitondo turya ijambo ry'Imana urumva ko nta nzara dufise, sivyo none ga yemwe? Yeremiya yaravuze ngo amajambo yawe yarabonetse ndagira nte, ngo kandi amajambo yawe yambereye ibi akanyamuneza n'ibihimbaro vy'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho Mana nyene ingabo. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Rero kuba twiririye ijambo ry'Imana ivyo vyonyene birahagije. Bagenzi, munyemerere ndababwire ko Bibiliya atari kinyamakuru, ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Bariza mugenza uti wumvise ivyo pastor avuze? Navuze nti Bibiliya ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari iki?
ntabwo ari ikinyamakuru. Iyo usoma ikinyamakuru, ibivugwa muri icyo kinyamakuru ushobora kuvyemera cyangwa ukagirana ukabihakana, ariko ibivugwa muri Bibiliya vyovyo ni jambo ry'Imana. Mbere Petero yandika yavuze amajambo meza ngo mugira neza ko murishira kwiki, ko murishira ku mutima. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Tugira neza ko dushira umutima wacu ku ijambo ry'Imana. Ikivugo dufise muri iyi myaka 5 kivuga ngo shimikira muri Bibiliya, shimikira muri Bibiliya, witwararike igikorwa, witwararike igikorwa. Icyo nicyo kivugo dufise. Turipfuza ko ishengero ry'Imana mu bikorwa byose dukora, nimba ari jia, nimba ari mifeme, kenyezi ba Kristo Imana bahezagire cyane. Nasomye amajambo meza cyane aboneka muri Zaburi ya 68. Handitse ngo umwami Imana yaravuze. Haleluya. Ngo umwami Imana yaragize nti, hanyuma abagore bagirane bakwiza inkuru babingabo. Yesu nashimwe cyane. Ngwinde Imana yaragize iki? Yaravuze abagore bakwiza inkuru babingabo. Ari abagabo rimwe na rimwe twamatwiha ububasha bukomeye cyane burenze n'ubwo Imana itaduhaye, kubera ko nitwasoma Bibiliya tugasoma n'ibitabo bya muhemu buhanuzi vyerekana ko umugabo n'umugore bangana. Ijambo Imana yavuze ngo umugabo azoganza umugore ntabwo riri imbere y'icyaha, ni ijambo Imana yavuze inyuma y'icyaha. Ni ibibazo byazanwe byo kuganzanya, ni ibibazo byazanwe n'icyaha. Imbere y'icyaha Imana yamukure mu mugore, yasinzirije umugabo imukuramo igufa ryo mu rubavu. Mushiki wacu asobanura neza ngo ntabwo yamukuye mu mutwe maze ngo ahagarare hejuru y'umugabo, cyangwa ngo imukure mu igufa ryo mu kirenge maze ngo umugabo amukandagire. Yongera ati iyo bintu biza kugenda neza, iyo ibintu biza kugenda neza, ubwo bumwe buri hagati y'umugabo n'umugore bwari kubandanya, ariko kubera icyaha ibintu byaraparanganye. None hariho n'abagabo bahagarara bavuga ngo abagore ntibagomba kuvuga ubutumwa. Sinzi iyo babikura, ariko Bibiliya ivuga ngo umwami Imana yaravuze abagore bakwiza inkuru babingabo nyinshi. Nivyo Eva niwe yakweza ingorane, yagiye kurya itunda, yagiye kurya amatunda ataribwa, maze abagabo kubw'urukundo dukunda abagore bacu. Adamu yakunze umugore wiwe urukundo bita pamfi. Ana mugabo numwe akunda umugore wiwe pamfi. Mukuru w'ishengero roje ngo kwisabato ari ngaha yababwiye ati ku yindi sabato utazoba arapfa, kuko vyari gushoboka ko hagati mu ndwi umwe avamwe akagenda. Rero turi kwisi, turi mu rugendo, nimuze mutinya kuvuga urupfu, tuzopfa. Ntabwo tuzokwamaho mw'abantu b'Imana. Adamu rero niwe yakunze umugore w'urupfu rwa mpampe, kubera ko Adamu yagiye kugitunda azi neza na neza kwiherezo rya Eva riza kubiherezo ryiwe. Bagenzi, icyaha cyazanywe na Adamu ntabwo cyazanywe na Eva. Nayo mpamvu rero abagore tugomba kubaha uburenganzira bwabo. Birivuga ko icyaha cyazanywe na Adamu kitazanywe na Eva, kubera ko Adamu yahisemo gucumura atawumuhenze, avibonera ati ncumura mbizi nibigira nkana. Uwo ni Adamu yacumuye abizi niki nibigira nkana, ariko Eva wewe yarabesha. Ariko iyo tuvuga ngo abagore nibo bazanye ibyaha, hari igihe twibagira ko igihe Yesu yabambwa abagore bari bibereye kure n'ivyo, abari bafise inyundo n'imisumari barabagabo. Nuno muza abafundi abagore bagiye kubinjiza mu gifundi buke buke, mugabo abafundi benshi n'abagabo.
nibo bari bafise inyundo n'imisumari bakubita muri Yesu. Nk'abagabo mwe turamukanye niho muri. Igihe Yesu yazuka, abamarayika babwira abagore ko Yesu yagize yazutse. Abagabo bari binyegeje hano, n'igihe bababwira ati Yesu yazutse, byarabagoye kugenda kuraba koko Yesu yazutse. N'abagore batangaje inkuru y'ukuzuka kwa Yesu. Mureke abagore bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Haleluya. Mureke abagore bavuga ivy'Imana yabakoreye. Kandi mwakoze baririmbyi beza. Hari igihe abagore bavuga dufise akazi kenshi, bakibagira ko muri ako kazi kenshi Imana yabahaye. Imana ishimye ngo bitwa abamaboko igihumbi. Turiko turavugana n'umugore. Hari igihe jewe iyo ndiko ndakora ikintu kimwe sishaka kunshiriramo ikindi, nico kimwe gusa. Niho mbarira ngo nikorera amazi, mpeke n'umwana, nisuka ku rutugu, n'inkwi ku mutwe. Ntavyo noshobora. Nimba ari ukwikorera inkwi ni ukwikorera inkwi. Nimba ari ukwikorera amazi ni ukwikorera amazi. Ivyo rero nivyo abamaboko igihumbi. Imana ibahezagire kubera ko muri maboko igihumbi. Inshingano dufise niyo kugwiza kabiri abizera. Kugwiza kabiri iki? Kandi tukongera tukagwiza kabiri abatanga ibigira 10 n'amashikanwa. Mbere tukagwiza kabiri ibigira 10 n'amashikanwa. Iyo tugarutse ku kibazo cyo kugwiza kabiri abizera, hari igihe abantu babona menga ni ibintu bigoye. Ego nivyo biragoye, mugabo biragirane, birashoboka. Yesu nashimye cyane. Iyo usomye igitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami mu gice cyaho c'indwi, uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku murongo waho wa gatatu, hari inkuru ya Elisa. Uyu munsi uwogenda kuri radio y'u Burundi agatangaza akavuga ati ejo aho bukera umuceri uzobugugwa inoti y'igihumbi. Agacavuga ati biharage navyo bizoba bigugwa inoti y'ijana. Uwo muntu bomwita ko ari iki? Ko ari umusazi, ko adakomeye. Ariko Elisa yarigeze kubitangaza. Bagenzi, nababwire ko Bibiliya atari kinyamakuru, ari ijambo ry'Imana. Elisa yarigeze kubitangaza. Iyi nkuru muze muyisome. Abantu bari bagize iminsi barya ibitaribwa. Hariya haruguru batubwira ngo barya ibikoko bitaribwa, ibizira. Nk'umu Adventiste w'umunsi w'indwi ugasanga ari kararya ingurube. Naho nyene ntarya ingurube gusa, ko twe twakuze tubona ingurube barya n'imiburiburi ibintu bimwe bimwe. Mugabo abantu bageze ngo bageze no kurya ubunure. Bibiliya rero irikira twereka, ugaca usanga nk'umu Adventiste w'umunsi w'indwi yageze kuri ugo rugero rwo kwandavura agasigara arya n'ibinono vy'ingurube. Iyo kurasoma muri iyi Bibiliya bakubwira nimwaraba hariya kuri uriya murongo wa 26 mu gice cya gatandatu. Mu gice cya gatandatu nimwaza kuraba hariya kuri uriya murongo wa 25 kumanuka, baza kukubwira ngo ku murongo wa 25 ngo hagezaho ivyo bizira babikoza iki. Bibiliya yanje yanditse ngo babikoza amavyi y'inuma, amasyegege y'imbeba, ukagenda ukayasya hanyuma ugaca uyakoza indya. Elisa muri icyo gihe yaseruka niho yaja kubabwira ati mw'abantu b'Imana, Imana igiye guhindura ibintu. Haleluya. Ejo mu gatondo abantu bazorya ifu igogoretse neza, kandi izobigugwa ifaranga rimwe. N'ingero zibiri za sayiri zizogugwa ifaranga nyene rimwe. Nko gutangaza vya bindi nababwira ati ikiro cy'umuceri kizoba kigugwa inoti y'ijana, hati n'ibiharage navyo bizoba bigugwa inoti y'ijana. Turamukanya abakunda kurya nka jewe,
Imana ibaha cyane. Haleluya. Umusiguzi igice cya 5 mpava nsigura nivyo ntagenewe gusigura uno musi kubera mwebwe. Umusiguzi igice cya 5 umurongo wa 19 handitse ngo iki? Kurya n'ingabire y'Imana mw'abantu b'Imana. Umusiguzi igice cya 5 umurongo wa 10 kuri niyo mpamvu nkunda kurya. Mzee we ntukunda kurya. Abagenzi ba pastor nababonye Imana ibaha umugisha. Abagenzi ba pastor mukuru w'intara nibo bagenzi banje. Yo bamushigikiye babanshigikiye. Kandi mwese muri abagenzi ba pastor Imana nibaha umugisha cyane. Mwase kuza kubera ko nyene mutari mufisa ajya babasaba. Nayo ubundi ndazi ko no kumusengera muhora mu musengera. Sivyo none ga yemwe. Imana ibaha umugisha cyane. Ariko musiguzi igice cya 5 havuga ngo iki? Murongo wa 19. Murongo wa 19 handitse ngo kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ibintu ikamuha ubushobozi bwo kubijya. Umuntu Imana yahaye ibiharage, igaha umuceri, igaha ibitoki, igacimuha n'ubushobozi bwo kugirane. Bwo kubijya si bose bafite ubushobozi bwo kubijya mubaze. Hari abantu Imana bamaze kwandikira bati wewe nta muceri uzosubira kurya. Ibintu byose biri mu isukari bakabimubuza. Akaba afise ibintu muri frigo amaji y'ubwoko bwose. Mugabo akaba adashoboye gutora akaji na gakei ngwana. Baramubujije umunyu, baramubujije isukari, baramubujije n'amavuta. Abavenisi turamukanye Imana ibahezagire cyane. Murarindiriye kuzoheba inyama ariko bazibahebesheje kwa muganga. Ariko kandi ndakundarakunze uyu murongo bavuga bati ikamuha ubushobozi bwo kubijya mugabo ntarye byose. Haleluya. Bakagiki umugabane wabo mbaririra mugenza uti wavyumvise. Kuko hari abantu barya bakajya n'ibitari ibyaho. Umusuma ngo agiye kwiba niyo ngo yagiye ngo abwira Imana ngo Mana ngo jewe ngo atangura gusenga ngo Mana ngo hamwe wompa ngo inoti y'igihumbi ngo noca ntanga ikigira 10 cy'ijana. None ngo ageze imbere asako yibaga sakoshi k'umugore aravye indana asanga harimwo 900. Aha ngo Imana ni seriye ngo yayampaye ijana yarikuyemo. Hari abantu barya bakajya n'umugabane utari bakibagira ko n'ivyo Imana yabaye si byose bigiye bintu Imana yaguhaye si byose ari ivy'iwawe. Harimwo umugabane w'iwawe. Irya rero uhamagare abana bawe umugore wawe murye munezegwe mugabo mwibuke gukuramwe umugabane w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda kurya mugabo nkarya ibirika biramugenza uturya ibirika. Birashoboka rero ko tugwiza kabira bizera twishimikije ko Bibiliya itwereka ko ibitangaza byose biva ku Mana. Haleluya. Ndifuza ko turabira hamwe uyu muhungu w'Imana yitwa Nehemiya badusomeye kuri uyu munsi. Mu gitabo cya Nehemiya niho badusomeye mu gice cya 2 ku murongo waho wa 18. Haranditse aya majambo badusomeye ngo ndaheza ndabiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cyabaye kuri jewe. Mbiganira n'amajambo umwami yambwiye nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashira ko bakora ico gikorwa ciza. Imana ihezagira ijambo ryayo. Muri aya majambo ari ibibazo bigera kuri 2 twokwibaza gusa. Mbega ni gute ni ikiganza c'Imana cyabanye na Nehemiya gute? Kabiri na yahe majambo umwami yabwiye Nehemiya? Kubera ko abantu b'Imana bamaze kumenya ingene ikiganza c'Imana cyabanye na Nehemiya
bakamenya n'amajambo umwami yamubwiye, bahereye ko baravuga batumviriza rero nta vy'ubwoba. Haleluya, Yesu nashimwe. Miliyoni 28 ntabwo zigomba kudutera ubwoba. Tuve hasi tugire twubake. Umugambi wo gutanguza amashami ni umugambi wa uniyo y'u Burundi, ni umugambi wa misiyoni, ni umugambi w'intara, ni umugambi w'amashengero y'intango. Muri uyu mwaka twarabarungikiye misiyoni za kubafasha muri iyi misiyoni yanyu. Misiyoni ya Mabayi twarayibwiye tuti nyabu nagenda ufashe muri misiyoni y'uburaruko, kandi baravyemeye. Ndizera nuko bariko baranabikora neza kuko hariho amaraporo turonka y'ibikorwa bariko barakora. Ariko kandi twaravuze tuti nta bintu vyo kurera amaboko, nyabuna ngo abandi badufashe, turagomba gufashwa twifasha. Nayo mpamvu twavuze tuti intara mvuga butumwa nazo zitangure zishire amashami yazo, kandi Imana ibahezagire Banyakayanza ku bikorwa bitandukanye muri ko murakora. Imana yacu nihabyo cyane. Kayanza ni imwe mu ntara z'igihugu zahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu bijanye n'ivyishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ryaciyemo. Ariko Imana ishimwe, Satani yari afise imigabo n'imigambi yo kuzimanganya ishengero ryayo. Mugabo gushikisa hano uyu munota ishengero ry'Imana rirahagaze. Nayo mpamvu abakobwa b'Imana n'abahungu b'Imana twicaye ngaha muri kino kibanza duhimbaza kandi dutazira Imana yacu. Ba Nehemiya bari muri kino kibanza. Nehemiya bisobanura iki? Izina Nehemiya ubuhinga bwarateye imbere, mugende murondeze mu matelefone yanyu canke mu bitabo bitandukanye. Izina Nehemiya risobanura ngo Uwimana yahojeje amarira. Uwimana yagize nde? Navuze nti ba Nehemiya bari ngaha. Imana yahojeje amarira bari ngaha. Nehemiya ninde? Usomye mu gice cya mbere cy'igitabo cya Nehemiya ugahera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4, Nehemiya adusobanurira ko yari kumugwa Ishushani. Ariko kandi atubwira ngo yari afise mwene wabo yitwa Hakariya. Uwo Hakariya yarashoboye kugenda i Yerusalemu akongera agasubira i Babuloni. Mugabo Nehemiya wewe yari umusuku, yakora akazi k'ubuherezi, yakorera umwami w'i Babuloni. Ukoze ubushakashatsi ntubona neza na neza igihe Nehemiya yoba yaragiriye i Babuloni. Mugabo urashobora kwibaza uti birashoboka ko yari umwana w'abari barajanywe nk'inyagano i Babuloni, kubera ko Abisirayeli bajanywe nk'inyagano inshuro zitatu. Mu mwaka wa 605 igihe batwara Abadaniyeli, Bashaduraka, Bameshake n'Abedinego, bongera basubira gutwarwa mu mwaka wa 597 igihe batwara umwami w'Abisirayeli. Ariko kandi bagatwara na ba Ezekiyeli, nk'umuhanuzi Ezekiyeli niho bamutwariye i Babuloni. Isirayeli yongeye guterwa mu mwaka wa 586 aho batwaye Bibiri tubwira ngo banyarucari bo mu Bwisirayeli. Nehemiya rero ntiyari muri banyarucari, ariko kandi naho yoba yari muri banyarucari, uharuye umwaka iki gitabo cya Nehemiya kitubwira aya majambo yandikiwe ko cyangwa se yavugiwe ko, biragaragara ko Nehemiya atari muri ugo runganwe rw'abajanwe i Babuloni, ahubwo Nehemiya yavukiye i Babuloni. Mugabo Bibiri yitubwira ngo iki?
itubwira ngo igihe Nehemiya yumva amakuru y'i Yerusalemu. Munyemerere dusome muri kiriya gice cya mbere cy'igitabo cya Nehemiya duhereye ku murongo waho wa kabiri cyangwa se wa mbere, ngo amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwa Kisilevu mu mwaka ugira 20, nari nsanzwe ndi kumugwa Ishushani. Amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya aravuga ati, maze Hanani umwe muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'amasigarira y'Abayuda abari barasigaye batajanwa ari nyagano, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari barasigaye muri icyo gihugu batajanwa ari nyagano bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Nuko ku murongo wa 4, maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Imana ihezagira ijambo ryayo. Hari ibintu bine Nehemiya yashoboye gukora. Icya mbere ngo yararize, kigira kabiri arababara, kigira gatatu arisonzesha, ikigira kane asengera imbere y'Imana isumba byose. Amarira ya Nehemiya yamaze ikiringo c'amezi 4. Ugomba kubibona usoma mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2 kava ku murongo waho wa mbere ukageza ku murongo w'8. Yamaze amezi 4. Hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo mu buzima bwiwe cyamara iminsi 2 agatangura kuvuga ngo none. Hari umuntu yigeze kuza gushima imbere y'ishengero avuga ngo ndashimira Imana ngo kubera ko ngo nari natuye umutwaro, ngo mbwira Imana ngo Mana ngo ibi bintu utabinkoreye ngo ntuzoburi Imana. Ngo ibi bintu utabinkoreye ngo ntuzoburi Imana. Mze ibikora itabikora iguma ari Imana. Haleluya. Amen. Ibikora itabikora iguma. Nivyo igihe baterera Bashaduraka na Meshake na Abedinego mu muriro, yaserutse yihuta mazi bakura mu muriro. Haleluya. Igihe baterera ba Daniyeli mu gobo gw'intambwe, yaserutse yihuta maze itabara Daniyeli. Haleluya. Ariko igihe bacu umutwe Yohana yarari, Imana yatabaye Daniyeli, niyo Mana yaretse Yohana bamuca umutwe. Yesu nashimwe. Na mpamvu twarivye niriwe 91, nturambigwe muri iki gihe. Hajya ndirimba ijwi rya kangahe? Ndayaririmbira ane yose icyarimwe. Abudiyasi sinzi ko azoshobora kundirimbisha yose, ndayaririmbira icyarimwe arane. Nturambigwe muri iki gihe, igihe ni kigufi. Haleluya. Bagenzi inshuti z'umusaraba, igihe ni giki? Ni kigufi. Umuririmbyi yaririmbye neza ati umwansi agize nte arakaze, mbere umubiri urarushe, umwansi aragirene aregereje. Mugabo hariho n'ayandi majambo yaciye avuga ngo bamaso usenge, rinda ntutsindwe, kura inyosha mbi imbere yawe, reka kugira nte kwiganyira. Maze carashira ko n'akantu gakomeye cyane ati ibibazo uzokwamana navyo ubuzima bwawe bwose, uzoruhukira hehe? Mbaririra mugenza uti wavyumvise. Kwisi n'amarira gusa bagenzi. Kwisi ni iki? Ibyago bimwe nakunze gusa. Niwasoma ivyahishuriwe umutumwa Yohana, bazokubwira ngo ibara rya mbere rirarangiye, ngo ibara rya kabiri rigira
rigira rize. Twarakize 2018 kugera 2020 twarahakize. Yesu nashimwe cyane. Twaraharenganye. Ariko aho twimirije kuja kwishingwa rya Dimanche, Yeremiya abaza ikibazo gati ngo ko wirutse n'abamaguru bakagusiga bizogenda gute? Niwiruka n'abamafarasi naho bigenda gute? Ngo nimbugira amahoro gusa Yorodani rutekanye. Bagenzi inshuti z'umusaraba, hari ibihe biza mu buzima kugira ngo bipime ukwizera kwacu, ariko kandi bidutegurira kugira ngo tuze dushobore guhangana n'ibibazo biri imbere. Nakunze iki gitabo cya Nehemiya. Nehemiya aduze agiye igihe yaje imbere y'Imana asenga. Ahejeje gusenga batubwira mu gice cya kabiri, gice cya murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8 handitse ngo nuko mu mwaka ugira 20 umwami Aritezaruza ari ku ngoma mu kwezi kwa Nisani. Mwibuke twavuye kuri ukwezi ngo kwitwa Kisirevu, tugeze ku kwezi kwa Nisani. Niwagenda mu bushakashatsi uzosanga byavuye mu kwezi kwa 12. Ubu rero twari tugeze mu kwezi kwa 4. Uvuga ngo amezi 4 agwana n'icyo kigeragezo. Ngo umunsi urizina vino yari iteretse imbere y'umwami maze ndayabira ndayimuhereza. Ngo kandi sinari bwabwira umubabaro, sinari bwagire umubabaro ndi imbere yiwe. Nuko umwami arambaza ati mbega kubabaye wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye? Ivyo ntibitegwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Umwami aramuvumbura ati wewe sinahora ndakubona umeze gutyo, mugabo no munsi ndabona ushavuye. Maze Nehemiya ati ndarosa akaryoho kubwira akari ku mutima mwami wanje. Aramubwira ati mwami nyaguhora ku ngoma, mbega no burakwiraburiranirwa gute? Igisagara cy'abasogokuruza aho bahambwe cyarabaye amatongo kandi amarembo yacu yarahiye. Niyo kamere y'Abisirayeli. Yesu nashimwe. Abadiventiste turamukanye niho muri. Abisirayeli bama baririmba Zaburi 135. Umviriza igene Zaburi 135 ivuga. Zaburi 137 nako. Zaburi 137 umviriza igene ivuga. Abisirayeli niyo bama baririmba. Mwumviriza igene ivuga, natwe twama turirimba indirimbo 187. Sivyo? Mve ngo 187 nivyo. Hajya 187 ivuga ngo iki? 189 nako nimba ntavyibagiye. 189 ivuga ngo iki? Abisirayeli baririmbiye natwe turimba 189. Ivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturika tukarira twibutse Siyoni. Ku biti vyaho niho twari tumanitse inanga zacu, kuko batwambukanye turi nyangano batugombera kwindirimba aho hantu. Abatugaraguza gati batugomba kwa kanyamuneza bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Mbega tworirimba dute indirimbo y'uhoraho turi mu mahanga? Yerusalemu we, ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane no mu magage. Nintakwibuka nintakunda Yerusalemu ngo ndaharutisha ibineza neza vy'agahebuzi. Nehemiya nawe yari umwe muri abo bama barira buri gihe cyose, yibutse Yerusalemu, yibutse Isirayeli, yibutse igihugu cy'amavukiro yiwe. Noneho umwami amaze kumva, nasuye muri Nehemiya, umwami amaze kumva ibibazo Nehemiya mushikirije, Nehemiya yaciye abwira umwami ati none, umwami yaciye abaza Nehemiya ati none ugomba iki? Ushaka iki? Yesu nashimwe. Hari abantu babajijwe ikibazo nk'iki muri Bibiliya bishura neza. Mama ushaka iki? Hamwe Imana yo kubaza ati ushaka iki? Nk'ubu president wa Republika wewe yoza akakubaza tushaka iki? Woca wishura ngo iki?
ntiwumva ashaka amafaranga. Hari umuntu ngo president yigeze kubaza ikibazo nk'icyo nyene ngo bariko yarasanze ariko arakora mwibarabara azibira bijya binogo vyo mwibarabara ngo acara mubaza ati ushaka ndagukorera iki, ushaka ndaguhiki, aca saba inkorofani aho gusaba basi beni. Nivyo hari kibazo umuntu akubaza, hari kibazo umuntu akubaza kikaba ikibazo gikomeye cyane. Salomo agenda imbere y'Imana abaza Imana ati Imana imubaza ati none ushaka iki? Salomo ati Imana mu bwenge. Yaza kuba wacu uvuga ngo iki? Amafaranga. Nuko nyene tubayeho. Umbagije najewe ncana kubaza nk'ubu umwana umwe ngo bamubaje ati saba ibintu bitatu ushaka. Umwana acavuga ati mpimbombo. Yari papa wiwe amubwiye ati nsaba ibintu bitatu ushaka, ati mpimbombo n'igisuguti n'umukate. Imbombo, igisuguti n'umukate, ivyo bintu ajazo bakibifise. Nuko tumeze nuno munsi. Ikintu cya mbere Imana muhuye nayo ikakubaza ati nsaba icyo ushaka cyose, icya mbere ubwiye ati nshaka imodoka n'inzu. Kubera ndi pastor je n'amakoti menshi nzoza ndakuranye ngiye gusigura bitatu. Ariko Nehemiya umwami amubaje ati none ugomba ko nkora iki, ugomba iki? Ngo yaciye asenga Imana nyenijuru, maze ngo aca yishura umwami ati niwabishimaga mugenzi nkagira ubutomni imbere yawe, icyo ngusaba nukugira ngo undungike Buyuda mu gisagara kirimwe imva z'abasobakuruza nsubire ndacubake. Imigambi ya Nehemiya kwari gusubira kubaka Yerusalemu, kubaka igisagara c'Imana, kubaka inzu y'Imana, kubaka ihema ry'Imana. Maze birimbarira ngo kandi umwami yaravyagiye ngaha ari kumwe n'umwami kazi wiwe, nuko arambaza turugendo rwawe ruzomara iminsi ngahe kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami yemera kundekura, nanje ca ndamubwira igihe. Ndaheza ndamubarira nti niwabishima mugenzi mpabwa ivyeti, nshira ivyegera vyawe vyo hakurya y'uruzi, kugira ngo bemere kumpa inzira nshiki Buyuda. Acaravuga ati be nicete nshira umurinzi arinda icibare cawe. Nimwasoma Bibiliya ivyo vyose Nehemiya yasavye umwami yarabimuhaye. Hariya ku murongo w'icenda gushika ku murongo w'icumi Nehemiya acavuga ngo naciye ngenda njanye n'abagabisha b'ingabo, umusuku, umuboyi, umuboyi ngo yaciye agenda ajanye n'iki n'abagabisha. Ntabwo yatwaye abasoda bato bato, abagabisha b'ingabo, abagenero, abakoroneri n'abakapitene n'abamajoro nibo bagiye bajanye na Nehemiya. Namwe muraba umusivile Nehemiya umuboyi, inyuma yiwe hari ibikarashi mifem, hari ibi vyabikoho bavyita ngo iki bimwe binini ngo biranse rocket n'ibindi vyinshi inyuma ya Nehemiya nawe janda Bibiliya ivuga ngo si ivyo vyanye n'Imana ngo bamuhaye n'abagendera ku mafarasi. Inkenge gwihindutse umunyacubahiro, none hagenda nk'umwami. Yagiye yicaye ku ifarasi, ntabwo yagenda n'amaguru oya, n'abagendera ku mafarasi bagenda bamureruye. Nehemiya yahindutse umwami, yahindutse ukomeye. Biramugenza uti byose birashoboka mu izina rya Yesu. Ikigira gatatu muri uyu murongo batubwira ngo shikira ivyegera vyiwe vyo hakurya y'uruzi, ngirane mbahereza ivyete umwami yagize nte yandungikanye. Ntabwo yatwaye donyene, yatwaye n'ivyete. Umwami yamurungikanye ati we uri guverineri nanjye ndakomeye,
ahera akira rino kete. Undi mu guverineri nawe uri guverineri akira rino kete. Nawe ahari abaguverineri batatu bavuzwa amazina. Umwe n'uwitwa Sanibarati, uwundi n'uwitwa Tobiya, uwundi nawe yitwa Geshemu. Sanibarati ubushakashatsi bwerekana ko yari guverineri w'ahantu hitwa Sanibarati yari buramatari w'i Samariya. Samariya murayizi, Bibiliya irayivuga. Tobiya nawe yari buramatari w'Amoni mu gihugu cyitwa Transjordani y'uno munsi. Mu gihe Geshemu nawe yari buramatari wahitwa Kedari muri Arabiya y'amajyaruguru y'uno munsi. Bari abantu bakomeye cyane. Ariko ndagomba ngo dusubire inyuma muri aya majambo twari ko turasoma, maze turabe ingene Nehemiya afise icete yahawe n'umwami kandi afise n'ingabo ari kumwe nazo. Bibiliya imbwira ngo ashitse iyo akabaha ivyo vyete. Bibiliya ivuga ngo babagabo abibahaye ngo batangura kugira Sanibarati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano bavyumvise bibamerera nabi cyane yuko haje umuntu ababaye Abisirayeli. Kigwa cyacu cyari gifise ijambo ry'umutwe rivuga ngo Imana yo mwijuru niyizotuma bikunda. Mbirira mugenza uti Imana yo mwijuru niyizotuma bikunda. Imana yo mwijuru niyizotuma bigirane. Nimwasoma kino gitabo cya Nehemiya muzoraba muzosanga Nehemiya yahuye n'ibibazo byinshi atejwe n'aba bagabo bitwa ba Sanibarati, Tobiya na Geshemu. Mugabo Nehemiya icyamukijije nicyo yavuganye n'Imana. Haleluya. Icyamukomeje nicyo yavuganye n'umwami. Haleluya. Mpamvu atatinye kubwira abo bari bafatanije kubaka ivy'Imana yamukoreye. Niyatinye kubabwira ivy'umwami yamubwiye. Arababwira ati ibi byose mubonesha amaso. Mbere nimwasoma mu gitabo cya Nehemiya, gitabo cya Nehemiya mu gice cyaho cya 4, gitabo cya Nehemiya mu gice cyaho cya 4 ugahera ku murongo waho wa mbere ugaheza ku murongo waho wa 3, batubwira ngo harageze n'igihe bamunegura. Baravuga bati ibi bintu bariko barakora n'imbwebwe ibisimbiye ko vyoca bibomoka. Nehemiya ntiyavyumva. Uhereye ku murongo w'indwi n'uw'icenda ngo bumvise ko igikorwa gitera imbere, bararaka cyane bahiga imigihigo yose yo kuzotera i Yerusalemu ngo no kubaburabuza. Kandi ngo barabigerageje imbihe tangabo 10 vyose birabananira. Gikorwa cyasozerewe mu mahoro no mu mutekano. Mugabo igihe cyose bamutera ubwoba, Nehemiya yavuga ati Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Haleluya. Imana yo mwijuru nizotuma bigirane bikunda. None muri aya masaha sinzi kiriko kiragutera ubwoba wewe. Daniel gice c'9 murongo wa 25. Daniel gice c'9 murongo wa 25. Mbere yuko Nehemiya agera kuvyo yari yaragezeko, Imana yari yaravuze mu buhanuzi burebure cyane bujanye n'amayinga 70 canke bujanye n'imisi 2300. Imana yari yaravugishije Daniel amajambo akomeye cyane ku murongo wa 25 ngo ivyo kubaka, ivyo kuvyura no gusanura Yerusalemu vyakozwe na Nehemiya ngo vyagomba gukogwa mu bihe bigoye. Yesu nashimwe. Ibihe bigoye Nehemiya yarahanganye navyo. Yarahanganye n'abasi b'imbere mw'ishengero,
ahangana n'abasi b'inyuma mu ishengero nta cyamuteye ubwoba kubera ko yari afise icyo Imana yavuze. Yesu kimwe cyane. Mwibuke ndagomba kumenye ko mumenya kandi mugatahura ko ari ivyo Imana yavuze. Petero yavuze ngo turafise ijambo ry'Imana ngo mugira neza ko murishira ku mutima. Ariko kandi mu gitabo cyo kuvayo igice cyawo cya 14 umurongo waho wa 13 turafise abatubanjirije muri runo rugendo kubera ko igihe Sanibalati, Tobiya na Geshemu bagerageza gukora imigabo n'imigambi yo gutera Abisirayeli bagasuzugura Abisirayeli. Hari ubwo wamenga bararoraniwe ibikorwa byabo kamenga bitera bija imbere. Ari nako uyu munsi abanyabyaha batandukanye babwira uti va muri ivyo vyaha murimwo, babwira ati turacyasenga kandi dusenga nkuko namwe musenga, no kwishugwa twishugwa nkuko namwe mwishugwa. Tabo cyawa kuva igice cyawo cya 14 umurongo wa 13 vyarigeze kubaho muri kahise igihe Abisirayeli Imana yabakura muri Egiputa. Abo kwa Farao babagiye inyuma barakwirikira. Namwe nimwibuke Imana yarungikiye imiti 10 yose abanyegiputa, imiti 10 yose abanyegiputa. Umuti wa mbere urabarabika ntibapfa, umuti wa kabiri urabarabika ntibapfa, gushika ku muti ku cyago c'10 Imana yipfuza ko bihana biranka. Noneho ku cyago c'10 abanyagiputa baravuga bati nimureke bagende. Bagiye abanyagiputa bati baragiye tubakwirikire, maze barabakwirikira. Abanyagiputa ngo baragenda bashitse ku kiyaga gitukura basanga Abisirayeli ibitangaza vyakoretse, bariko baca ahantu humutse. Aho bakwibaza bati none kuva tukivuka nitwigeze tubona aho uruzi gwigabanya. Hari ibitangaza Imana ikora mu buzima, ubwenge bwawe ntibwiyumvire ingene ibintu biriko birakoreka. Ntuhave wibaza uti none bikogwa nande, kubera ko ya Mana yayobora ishengero ryayo muri kahise, nuno musi ni isaha ni yoboye ishengero ryayo. Haleluya. Hari ikintu nkunda kubwira abantu, ikintu nkunda kubwira abantu ni Zaburi ya 34 umurongo w'indwi. Hari umuntu adafise Bibiliya ngaha, turamukanye. Umuntu adafise Bibiliya wese ngaha, umuntu yaje ata Bibiliya afise turamukanye. Haleluya. Abantu bose badafise Bibiliya turamukanye. Hari umurongo wo muri Zaburi ya 34 umurongo w'indwi ngoma ndabahe mukazowibagira nakazi kanyu. Abantu mutazi gusoma turamukanye barahari. Zaburi ya 34 umurongo w'indwi ukazohibagira. Ntuzovuge mu ijuru ngo ntavyo nari naravuze, je nzobwira Imana ntije nari nabivuze. Zaburi ya 34 kangahe na 4 ku murongo. Haleluya. Zaburi ya kangahe ku murongo wa kangahe havuga ngo iki? Oya, abantu bafise Bibiliya iryo jwisijya, abantu bafise Bibiliya 1 2 3 umumarayika ashagaje zabaki akagira ante. None kare ntitwahagaritse ibarabara ryose, kare ntitwahagaritse imodoka zose zari mu ibarabara, sivyo? None hari umupolisi numwe twari kumwe. Ariko aba bagabo batanguye kunama bunama basubira basireka ndababazi, sindi president wa iniyo. Hari umupolisi numwe mwabonye twagendanye muca muvuga rero ngo sinkomeye. Nimba ari ivyo nzoja kubasaba babami kuko ndafise bo bampa. Ariko Bibiliya yavuze ngo iki? Muri protokole kwa president wa iniyo harabaki. Yesu nashimwe. Mama, wa muntu
Bibiliya niwe ngomba. Mama wumvise iyo uri kuragenda kurima ngo ujana niki? Ngo agengwa jana n'isuka. Ujana niki mama? Neba marayika ugiye kwatsa muziko. Uburi kumwe niki? Ugiye hariya mu masebura uburi kumwe niki? Haleluya. Sivyo nyene birahagije mu izina rya Yesu. Kumva ko tutari twenyene turi shengero ry'Imana. Kandi ko Imana ariyo zotuma bigirane. Ibibazo byacu n'ingorane zacu bishiye imbere y'Imana. Hariya navuze kuvayo kuko niho ngiye gusozerera. Uravye amasaha yageze ngumye mvuga nejo twohashika. Kanangure nzinge bimwe kugira ngo sinze gusubira kubizingurura. Ko ngumye ndabizingura twava dushika ngaha. Navuze kuvayo kangahe? Hari abo turi kumwe baza gusigara bavuga ngo pastor ngo president ngo yadusiguriye ngo vyari biryoshe. Ati yavuze ngo iki? Ngo vyari biryoshe. Navuze ntumumarayika uhorashagaje impande zose. Saba mwubaha akabarokora kuvayo 14 umurongo wa 13. Abagabo n'abagore biruka inyuma y'Abisirayeli bafate ntibavaho ntibavaho ariko mu nduru nyinshi umurongo wa 13 abana b'Imana batagura kujugumira ati ngabo z'abanyegiputa ziradufashe mugama biragenda gutega yemega biragenda 13 Mose abwira Abisirayeli ati naco mugirane naco mutinya mugirene mwihagararire gusa muraba Agakiza uhoragiragirane abazanire uyu muzi kuko abanyegiputa mubonye uyu muzi mutazokongera kubabona ukundi ngorane uri kuracamwo uzibwira uti ndi kumwe n'Imana ndi kumwe n'umumarayika w'Uhoraho kandi mu bibazo byawe no mu ngorane zawe mu migabo no mu migambi mufise haba mu ishengero canke imuhiri wanyu muze muzirikana ko Imana yo mwijuru ari izotuma bikunda mu izina rya Yesu. Mureke duhagarare twese hamwe dusenga Imana. Nari ngiye gusenga kugira ngo dusozere ndiko nihutishwa n'umwanya. Mugabo hari umuntu yohava tuzodutsindisha imbere y'Imana akavuga ati je nari naje muri cya gikorane cyanyu kandi nari narasubiye inyuma mugabo nari nizeye ko haba umuhamagaro hama nkavugurura amasezerano yanje n'Imana yaje. Bagenzi inshuti z'umusaraba Petero yarigeze kugwa yihakana Yesu inshuro 3 ngabo yarasubiye arihana. Dawidi yakoze ibidakogwa agwa mu busambanyi yica n'umuntu ngabo yarasubiye arihana. Kugwa ni kimwe. Yeremiya yabajije amajambo ngo mbega iyo abantu baguye ntibasubira bakavyuka. Habaye hari umuntu yasubiye inyuma bigashika gafutwa mu gitabo cy'ishengero. Ndamubwire nti Imana yo mwijuru nizotuma bikunda kongera gusubizwa mu bitabo by'ishengero. Ariko kandi habaye hari n'umushitsi atari mu Adventiste y'umusi w'indwi. Nigeze kumva ko bavuze ko twoba dufise umushitsi umwe canke babiri nta ubizi. Nanje nigeze kuba umushitsi mu ishengero ry'Abadventiste y'umusi w'indwi ndabizi sicyo navukiyemwo. Twaciye muri byinshi. Iki ni gihe cyo uko abana b'Imana bagomba gukizwa mu izina rya Yesu. Ubaye uri umushitsi ukaba utarafata ingingo ko mu Adventiste y'umusi w'indwi. Akaniko karyo keza ko mu Adventiste y'umusi w'indwi kugira ngo tuze twijanire mu ijuru mu izina rya Yesu. Turabaridire kugira ngo dusengere hamwe mw'abantu b'Imana mwe mubaye muhari mutambuke muze dusengere hamwe. Ko ndavuga
abo bantu bashobora kuba barasubiye inyuma bwa bakavuga bati dipfuza kongera kugaruka mu ruhongore rw'abana b'Imana, canka abo bashitsi batari abadventiste y'umunsi w'indwi bwa bavuga bati turagomba kwibera abadventiste y'umunsi w'indwi. Kaze mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera hamwe. Imana iguhezagire cyane. Pastor banza urindire, reka kwihuta pastor. Imana iguhezagire mukobwa w'Imana. Rega abantu ntibazanwa n'indirimbo, babanza kuzanwa n'ikiri ku mutima yabo. Imana iguhezagire mukobwa w'Imana. Imana ikugirire neza. Nta wundi ngwino nkorera kuri mugenza umumbwira uterega pastor reka araguhamagara. Ndiko ndabahamagara abakobwa b'Imana nabo bahungu b'Imana kugira ngo baze. Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana. Yesu abahezagire abantu b'Imana. Yesu abagirire neza cyane. Imana ibagirire neza cyane. Ngwino. Umarayika arahamagara ngo ngwino, kandi ngo nuwumva wese nahamagara ati ngwino. Yesu aguhezagire papa. Yesu aguhezagire muvyeyi. Yesu abagirire neza cyane. Yesu abaha umugisha cyane. Nimuze ntimurindire ko turinda kuririmba indirimbo, kuko twababwiye ko n'umwanya wagiye. Yesu aguhezagire muhungu w'Imana. Nta bandi batambuka ngo baze. Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana. Mwitavye akamo k'Imana, ntimwitavye Dieudonné NSHIMIRIMANA. Ni Imana ihamagara yonyene, kandi twese dukeneye kwijanira mu bwami bw'ijuru. Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana. Pastor, tera yandirimba igitero kimwe gusa n'icitabirizo, bibaye ngombwa turatera ivyitabirizo bibiri gusa. Ibitero bibiri gusa n'icitabirizo, hanyuma duce dusenga. Ubunju cyane. Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana. Iki ni kimenyetso cerekana ngo dushize ku kindi gitero kimwe hari undi muntu ariko arijijanye imitima hariya. Kuko uyu mukobwa w'Imana sinari namubonye, ariko hajya hari abandi bariko barijijanye imitima ngo ngende ndeke. Nyiganze uwo muntu muri kumwe, munyiganze. Kuko hari igihe biba ngombwa ko umunyiganza, munyiganze. Haleluya. Ico mpano mu mutima kanyigangika. Imana igitero kimwe pastor, igitero kimwe gusa. Mukobwa w'Imana, muhungu w'Imana, turakurindiriye. Turakurindiriye. Swanu hubisha mana. Murakoze cyane. Ndabona Gia, pastor wa Gia turi kumwe ngaha, natambuka zihari imbere kugira ngo tumuhe igikorwa cyo gusengera abantu bana b'Imana muri uyu mwanya. Ariko habaye hari n'undi yipfuza kuza atambuke kandi gusengera abana b'Imana
wibuke natwe kudusengera nk'abantu duhagaze twiyemeza ko twipfuza kugendana n'Imana yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze. Reka duce bugufi dusenge. Data mwiza, Mana y'amahoro, urakoze kubw'aka kanya keza no kubw'ijambo ryiza ryaciye mu matwi yacu, izina ryawe nirishimwe. Watwibukije byinshi byaranze ububasha bwawe ku bantu bawe bakwizeye. Nanone kandi aho imbere habonetse umugwi munini w'abantu bemeye kukwizera uyu munsi, ubahezagire. Kandi Data ubakire, ubahe n'ubushobozi bwo kuguhindukira burundu uzobukoze. Nyaguhoraho turongeye kugushira mu biganza imiryango baje bavamwo, kugira ngo intambamyi zose zitsindwe mu izina rya Yesu. Kandi Nyaguhoraho turakweretse iri koraniro ryose. Harabavuye abahagaze ku birenge byabo kubw'ijambo ryawe ryakoze ku mitima yacu. None ndakwinginze tubabarire uzobukoze, maze kutubabarira udushoboze, uduhe ububasha bwo kukwizera, uduhe ububasha bwo kukumvira, kandi uduhe kugendana nawe mu minsi yose dusigaje kuba ku isi uzobukoze. Igihe twatakaje, igihe twakoresheje nabi, igihe twakoze ivyanwa nawe, amaraso yawe atuboneke ko twese ko turi hano uzobukoze. Nyaguhoraho turashize mu biganza ishengero ryawe aho riri hose. Turakweretse abarongozi wahaye guhagararira umukuku wawe muri no minsi yimeruka ngo bashoboze uzobukoze. Turakweretse igihugu kugira Nyaguhoraho ugiha amahoro, ugiha amagara meza, ukirinde ingwara z'ivyaduka, kugira ngo Data ubwoko bwawe tubashe kugusenga dufise umwidegemvye uzobukoze. Turasengeye ababanyi ba kino kibanza, turakweretse abariko barakurikirana iri jambo hirya no hino biciye ku radio, wemeye kwirangurura amajwi yayo muri kino gihugu cy'u Burundi, radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Abariko barumviriza bose turabashize mu biganza byawe, ngo ijambo ryawe ribakore ku mutima, maze baguhindukirira izobukoze. Nyaguhoraho integuro z'ishengero zose turazigushize mu biganza. Bano bantu bari imbere yawe ubandike mu gitabo cyawe uzobukoze. Ubu nibihe byose iri shengero ryawe urihezagire Nyaguhoraho. Kandi nubwo twasenze dusaba, ariko urabona ibitukwiye n'ibitubereye, twemerere tuvuge ngo be nk'uko ugomba uzobukoze, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.